ino mu Burundi kaze mu gihugu c'u Burundi aho n'umuntu wese ari umustar wese n'umustar wowe ushobora guhura na Fizo uramwemera vya daje gusa muhuye ucugara umengo ni uri umustar kumuruta kabisa. Yes, ni yahe ndoto yawe y'ibisazi? Indoto kuronka amahera kupata franga niga uwo guha 10 million uwo yakoze ko nyene ubu nyene ni wahe mugambi wo yakoze 10 million kwanza twumva 10 million harimo noca mbanza nkagura imoto kweri nk'aka taxi moto gakoramo ndazi moto iragwa nko muri 6 million miliyoni zinere zisigaye kurasho hamwe ubukene ndabukanga bavuga ati ujya mpungu ryari yarafise amahera kabisa. Gusa ndibuka kera hari ukuntu naja mu kirori mfisi amajana 5 ugasanga nagiye mu kirori napushije ibidaji nagiye kudandaza ibidaji ndonga amahera yo mu kirori uriko urumva ivyo bintu impuzu ugasanga watwaye ndaradandaza ugasanga nk'utudaji manina ndaduciyego nkuko ndatubona tuko turiyerereza nabantwaye Jora zimani ko ntarakundana n'umukobwa kuva mbaho. Gusa nyene hari ugwana nyene ubona nyene ukavuga ati ni cibisazi cyane. Ari ivyana nyene tukibagituje. Ndakunda ivyana sinzi ko rubona ajya amafilme yo muri Amerika ibintu bijya bikoga vy'ibinware biba bimeze ukuntu nyene. Ahubwo ndatanga bivuze ibintu vy'ibisusu. Ariko hari amakuru menshi agenda aravugwa ngo Teddy n'umutinganya. Oya makuru arasirikira kuri baravuga ivyo bashatse none gute no umutinganye n'abakobwa be ego ndaki uraza abakobwa bari mu gihugu. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Niteka ridasanzwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi TV. Yes, aho tugerageza tukababwira vyinshi bigenda bivugwa muri entertainment ya 2 5 7. Yes, kuri mic ya mbere ushobora kunyita Flexboy Promoter, behind camera turi kumwe na Brice niwe atuma amasanamu n'amajwi abashikira ameze fresh sana. Yes, kuri mic ya kabiri dufise umu invité spécial umu content creator ni Teddy Chachana wagwan ni flex Teddy Chachana yola yes nta bibiro wazanyega bro yarantakaranye man ko ndahiga amahera yo kugura iyindi buryo cyangwa usigaye wonka mu bundi buryo cyoshika navyo nyene rega yego umwana ntaguma kuri bibero gusa yes kandi ndaguhe kaze kwanza kuri platform zacu arizo zaba ko baradukurikirana Kings Family Burundi TV uturamukiriza bakora dukurikirana bakunzi ba Kings Family Burundi gwamo ya mbwa ntuze kuyonka iyo mic wabonye ko ari mic si bibero ndayegeze ino gatoyi oya uko ni volleyball yes ni Teddy Chachana umu content creator azwi cyane hano ku butaka bw'u Burundi ku butaka yes cyangwa urazwi no hanze hamwe audience no hanze gusa baranzi babarundi nyene mu Burundi cyamamare tuzi naye yes ni Teddy Chachana uheruka kuri Google ryari gatede uheruka kuri Google ryari kuri Google no mu gatondo nari kuri Google barakuraba iki barakurondera iki ariko ndaraba interview yanyu kuri Google barafasha ya umva ari akantu nariko ndabaza nyene tu kuri Google nyene tu agaki ndakavuge nako ndondera akantu kuko nyene hari kirimi c'Espanyol naringiye kubaza ikintu bakimbwire mu Espanyol ni icari gike ukidusa wewe wagiye kurondera ubumenyi nakombaza igisusu mu Espanyol wasa je ashaka ko zira niteze ko urazi ukuntu rero citwa desperado yaga yes cyangwa uri muri babantu baja kuri Google bagiye kuraba ya ma video oya ajya Jesse nkorako kweri Hora bishika nyene kagacamwe nyene tubati rekasimbire sinorinda no kuja kuri Google urafisa handi ubishakisha hari ahandi nyene hakaze experience benshi tubwire nihe handi hantu hariyo hariyo yareka ndeke hariyo indi boro batazi yitwa twitamuta irasara yes ukiraho nyene ahubwo ndatanga bivuze ibintu by'ibisusu urumva ko witayeho cyane ibintu by'abakobwa
ariko hari amakuru menshi agenda aravugwa ngo Teddy n'umutinganyi uri umutinganyi bro wabyumvise he ngo wabyumvise he amakuru ni benshi bro oya makuru arasirikira kuri baravuga ivyo bashatse none ngo uri umutinganyi none gute no umutinganyi n'abakobwa be ego ndaki uraza abakobwa bari mu gihugu ukaje umutinganyi vyomba vyobaho oya birashika kuba umutinganyi uba wabikuriyemwo ngira wavutse ari ukomeze uri umupede nyene yes uno munsi two turabona ikintu c'aba influencer uno munsi Teddy ari ku rwego yaho yo kwita umu influencer jewe ijambo influencer bugerega jewe umengo sindaritahura fresh kuko jewe mpora mbona ubu mu Burundi umuntu wese ubu n'umu influencer hari umuntu ubona aje yifitiye aba followers ijana ngo nawe n'umu influencer gute na gute wowe kwita umu influencer ufise abanani ibihumbi je gusa je simba nkunda umuntu anyita umu influencer je mba nkunda nyene tu unyita umu content creator umu content creator ufatiye hano mu Burundi ukarabana no mu bindi bihugu kungene aba content creator bakora ukacuraba na mwebwe ingene mu bikora ubona mu Burundi tugeze ku rwego rugwa biriko biraza man biko biraza kuko igituma biriko biraza kuko babaye benshi aho niho ucubona ko biriko biraza ubwa mbere wasanga muri nka batatu bane gusa mu bindi bihugu nka zana ejo usanga ari nk'abantu nk'ibihumbi bibiri gusa ahubwo nk'umuriyoni bose bikorera ama video gusa no mu Burundi sigaye scrolling phone nkabona abandi bantu nkavuga ati ni fresh kandi ubu content creator buroroshe ufise phone yawe nejo nyene urubyuka ugira ibintu vyiwawe bikavuga mafeva sana yes ni wahe mukina ukunda ni wahe mukina ukunda ndakunda ka basket kweli aka basket nari ndisire ko ndakuze yes basket ni wahe mugwi ukunda wo mu Burundi urunani kweli urunani ishaka sasa ndarukunda kwa mbona ari ivyana vyiza ubu muri no misi usigaye uvugisha umwana amani ku phone bacamva ko bajije ngo fani yahe uvuze urunani ngo ndakwemereye urukundo bari muja mu rukundo ijo gituma rena nje ndayifana safi sana ni wahe mukinyi ukunda mu runani sha ntabonzi gusa ndafise abajama banje ba Prince big up ba Prince bajya abandi babamesha je ntabonzi ko je sinakubwiye igituma ndafana ngira umwana gusa urunani ati shushu ejo tubona na ubwo yaga kabisa yes ni yahe ndoto yawe y'ibisazi indoto y'ibisazi kuronka amahera kupata franga niga uwo guha 10 million uwo yakoze ko nyene ubu nyene ni wahe mugambi uwo yakoze 10 million kwanza twumva 10 million harimo oya gusa 10 million mengo ni make ba wewe yakoze umugambi yego noca mbanza nkagura imoto kweri nkaka taxi moto gakoramo ndazi moto iragwa nko muri 6 million miliyoni zinere zisigaye kula show hamwe ubukene ndabukanga bavuga ati ujya mpungu ryari yarafise amahera kabisa uri muzi ko turabona ugwaruka gwinshi gwirukira kuba aba content creator kuba aba influenceur canke aba influenceuse bagata amashure birukira muri ibinye vya content creator na cyane muri iki gihugu cacu c'u Burundi ubona byoroshe cyane ku buryo ubwo gwaruka goha icizere ivyo bintu vyo content creator yakweri nti no bahanura kubiha icizere kuko ino mu Burundi mani biragoye kuko nta namadira hari amakampuni ntare kuri biceri yaha abapeti bikorera akazi urumva rero usanga nk'amadira ariko arajya nk'abantu babiri usanga ni babandi nyene amadira ko ayikora n'amakampuni yino ntaraba menshi sana atahura ivyo bintu atahura yumve ko umupeta ashobora kumuha miliyoni 3 umengo guhaya amahera ari gratuit umengo uramwivye bituma rero musome basubire kwishura mu bindi bihugu manu usanga amakampuni ari menshi kandi abitahura abapeti muguma musinyira amadiri niba he mu content creator akwenspire mu Burundi umwe ni benshi mu Burundi ni nka bose kweri mu Burundi umwe wa mbere oya banza kwanza umbwira amakategori kuko nka
nkabaje nyene nkabijyo nkaje kwanza ndabajama banje ba Mr Mbona bararenze mbe Kigingi n'umu content creator ya ujya nawe kweri ujya kwanza ni wa mbere bane baba gasore novuga benshi sinoheza ama yahaga yego kweri Esorite yigeze kukuba kutazopfa wibagiye Esorite Esorite ni nyinshi gusa ndibuka kera hari ukuntu naja mu kirori mfisi amajana 5 ugasanga nagiye mu kirori napushije ibidaji nagiye kudandaza ibidaji ndonga amara yo mu kirori uriko urumva ivyo bintu impuzu ugasanga watwaye ndaradandaza ugasanga nk'utudaji manina ndaduciyeko nk'uko ndatubona tuko turiyerereza nabantwaye kukabiga Imana ishimwe kuri mashinwa yes aha ndafise igiharuro nashaka ukinsomere ukivuge iki ukungene kingana mu mahera wewe uravuga ingene kingana mu mahera oya kingana gute iki giharuro iki nyene kiri hejuru ico cose niga ngaha muri video turaza kucandika kugira abantu bagisome imwe kabiri ni 55 n'amazero 15 reka manze marure amazero 6 tuba tugiye ku miliyoni andi amazero 3 tuba tugiye ku miliyari andi mazero 3 tuba tugiye kuri biliyo 55 biliyo yaga nagitoye yego mu mamashi oya reka mutatwe twaje je nabo wa mbere ndivyo ko ndababwira ati abantu nibate amashure je muri konkuru yo muri CGM nabuze amanota 2 kugira ari umuntu nashimye kuvuga izina kandi umuririmbyi akomeye baba naramuhaye ico giharuro arakira ngo peti nguna nicanganya akiri ngo jama ngo uvyumvira he ngo iki kirabaho kweli ubaza ico kirabaho gusa ubukwera Imana ishimwe ubu abantu baba artiste bose kweri ubu benshi baba bafite amashure ya ubukwera na cyane nihe impanuro ukunda gutanga kenshi muri ajya ama video ukora cyangwa upfa gukina nyene tu kugira abantu binjoyinge tu impanuro gutanga impanuro message je kawaida sindabivye impanuro mani kuko impanuro nyene naronse akaide ndagacisha kuko impanuro mani murazizi barazizi gusa impanuro nizijya nyene none hari yindi impanuro irenze bijya nyene uzi bijya nyene kwishuri burabizi kandi ikindi naco je sindumwigisha ku buryo nobanje gutanga impanuro nico gituma impanuro nizijya nyene mani impanuro twese turazizi nibihinduka none ndaguhanurira ikiga boss kandi ubizi gusa gaciyemwo ndacishamwo nyene tu yes nicaye ikintu Teddy akundira umukobwa je urazimana ko ntarakundana n'umukobwa kuva mba gusa nyene hari ugwana nyene ubona nyene ukavuga ati niki bisazi ari ivyana nyene tu kiba gituje ndakunda ivyana sinzi ko rubona ajya amafilme yo muri Amerika ibintu bijya bikoga vy'ibinware biba bimeze ukuntu nyene bimeze nyene nk'ibipapi nyene vy'ibisazi nyene gusa gituje mapuri y'ibisazi yo gezaho bijya vyana nyene tuje biba bingyohera nyene tu yes nicaye ikintu cyakumartse cyane mu buzima cyagize iki kimaze kukumarka mu buzima kimaze kukubako kuravuga ati iki kintu kweri kiramartse nimba ari dufate nimba ari ahantu wara wagiye ukumva nk'ikintu kirakubaye ko surprise ko nyene kiryoshe bijanye n'ama yego birani nko kuja ahantu ugasanga amahanu ugasanga abantu barakuzi ugasanga ni wa muntu wahora wemera nyene uwo mustari nyene uba wubaha ngukumva arakubwiye peti ni sawa uruvuga nyene ati ni bien ati bikorwa vyawe ni fresh ucuronka nyene nguvu zo kubandanya amahanu cyangwa ugasanga ni nk'umu boss kanaka arakuba ewe baguhe kweri wowe urangyohereza umunsi tuvuga ati vya bintu ni bien uno munsi ko turabona ijambo brands umuntu wese yita brands bose mu Burundi nuko muri brands yes kubwawe uri brands je nanje ndi brand yimuta so ariko benshi bavyita mu mavide benshi bavyita mu mavide mugasanga nta kintu bafise akora ngo ni brand gusa no mu Burundi niko bimeze man no mu Burundi kaze mu gihugu cy'u Burundi aho n'umuntu wese ari umustar
wese n'umustar wowe ushobora guhura na Fizo uramwemera vya daje gusa muhuye ucugara umengo ni uri umustar kumuruta nuko rero bibayeho kandi gutera imbere rero ibintu bikimeze uko so yes apa you content creator nicaye kindi kintu wokora ikintu nokora nze nzokora akazi muri leta kajanye n'ibiki kajanye kariko kose je gusa nakazi na kamwe nokora niga yo gusa apa rero content creator je kera nari nzi ko nzoba umuganga shani ko bambwira nk'esiri ajya wizi je ni the science mi mesha warafashe ubuseriye kwe kandi rero jewe ndi umuntu wa mbere nize amashuri menshi wana mu bantu bosuzi nize imyaka myinshi wana mu 11 gushika mu 13 abandi bayiga imyaka 3 nayize imyaka 7 je ndi umuntu wa mbere ahubwo bazonyanika mu bitabo ahubwo baguhenuze bayitandi bame awadi ibaze kwiga nk'iyo myaka ishure rimwe ryiga mu myaka 3 mu buje yes yo Teddy yola nakaye kajambo bwira bariko baradukurikira Kings Family Burundi muko muradukurikirana muduhe subscribe muduhe ibiki n'ibiki abarundi sinakubwiye bose ko ari abastar iyumvire muta akantu ko gufyonda nakantu ko gufyonda gusa iwazi nawo ushonje nawo maze imyaka 5 utajya ugira uko nivyo kunanira gusa abarundi usanga bakabanye kandi ugasanga barabibona guma yirenganira jiwazi ibyo bintu mani mwege rero genda mu fyonde ama subscribe mutubone kuko natwe turi mu kazi nyene tu turashakisha haje urazi kuririmba jewe oya gusa nyene ni naborewe nyene ndi bunchu uraririmba yahe indirimbo yawe kubuze kumviriza muri no misi y'umurundi uharaye indirimbo sad be man inde kirisese kirisese yango magira shinura kirisese ukacitaba gute ari ukuntu nyene kwangwaro cyaye nkibi kuko niyo numvigezwe kuko aho nciye niyo numva nganye ngoma ndayumva usanga byakwinje mu matwi yes wavuze ko udakunda gutanga impanuro ngo kwera ngo utari umwigisha ariko twashaka utange message kugwaruka go Burundi na cyane aba nyine bari kuraza mu mpano zigiye zitandukanye mu mpano ni bakore kweri bapambane kandi n'abadafise impano maybe yene bashobora kugira kandi bapambane barondera connection man pambane urondera kumenyana n'umuntu uko urumva kumenyana n'umuntu gute ntushira amahera imbere man ushire kwanza ubugenzi imbere kuko je nawe tuzinanye sico kimwe nkuko tutoba tuzinanye dukoranya kantu murondere ama collaboration nyene man ibica biza faster kandi ama video biruguruye man kandi biri nk'ibiceri muri no myaka man usiga umva na Brarudironde miliyoni mupambane mukore kweri ni bon kuko tabugihari man ati Brarudi isigaye irondera abantu ikakubita ama miliyoni niyahe ntuze waragiyemo ikirako waragiyemo ukaronka amafaranga menshi yarangana gute sinshimye kukivuga kuko byinshi biraswata man nimba rero bibikoshi mba mfise nimba ari biki mba nagize uraraba ko batakuruze ahubwo gira Chankuri uri bebeza ahubwo ndiko ndiyumvira man ari umuntu yambwiye ngo bijya bintu ngo bitera imikoshi hari umuntu yabimbwiye ico ukoze cyose ngo na telefone uyikoze kwirameneka yabereka kandi narabibonye none karacamo nyene ukakitamwe nyene sasa siniko mwana bume ba Kings Family Burundi yes nakabanga kanje nawe yes Teddy Cacana tugushimire kuba watwitabiriye ubutumire bwacu si sana twizere neza yuko nuzokurikira uzotwitaba tutafanya zile bolo zetu za zile ni uwa reka turabikiri yego kwere tubivuga n'ama surprise gusa yes ndashimiye kandi n'abari dukurikiranye kuva ikiganiro gitanguye gushika gihere yes Teddy abwiye ati ciao nakaye kajambo kanyuma ko kubabwiye ati ciao Kings Family Burundi muduha ama comment urumva nanje munkurikirane nyene nanje naraguza ka YouTube naragakoze nanje mugende mu subscribe na Kings Family muduhe subscribe hama mwirenganire mufume mugira ibindi gusa mwadahagase nzofata n'inkoni imani nze ndakubita ariho nk'ibijabo ubona akiravye akakiraba n'incuro 3 kiganiro ntanafyonda akantu man naza rafyonda akantu we bareke we bace tu yes
ibintu vyarabavuta sana naho ubutaha mu kindi kiganiro tubavuga ati bless turabakunda cyane imigisha myinshi